Tugarutse muri rwa rukurikirane rw'inkuru rwagenewe kuvunira akagohe abarundi bitegurira kuja muri Serbia. Iyi nkuru tugira tubashikirize igira gatatu ikaba ituyagira ku mabi bamwe baboneye mu rugendo rwo kuja muri Serbia. Kuvaho abategetsi ba Serbia bakuriyeho viza ku bantu bose bakoresha passport y'u Burundi mu 2018 hari abarundi batari bake bagiye muri ico gihugu. Bamaze kuba benshi bahejeje bagasaba ubuhungiro ico gihugu, abategetsi ba Serbia baratewe amakenga nabo barundi baja kugumayo bakibera mu makambi y'impunzi mu gihe ico gihugu kitari kimenyereye kwakira impunzi zigumayo. Kuva muri Kigarama 2021 igipolisi ca Serbia caratanguye guhohotera bikomeye abarundi baja muri ico gihugu, bakabategerera ku kibuga c'indege ca Belgrade bakabasubiza inyuma kandi baba bakwije ibyangombwa. Mu nkuru ya mbere twarababwiye ingene iyo ngingo yo gukura viza ku Burundi yabayeho. Mu nkuru ya kabiri twababwiye urudandaza gusuma rukorwa na bamwe mu barundi babesha ngo bafasha abantu kuja muri Serbia. Mu nkuru y'uno munsi tubabwira amagorwa bamwe muri bene wacu baboneye mu rugendo rwa Serbia. Inkuru tuyihera ku ntahe y'umwe mu baherutse gutaha mu Burundi amaze kwankirwa kwinjira muri Serbia. Ayo magorwa tuyatanga mu mico itatu: ihohoterwa ribera ku kibuga c'indege Belgrade, amagorwa yo ku kibuga c'indege ca Istanbul muri Turkiya, hamwe n'ubunyonyezi ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Reka mwumve intahe y'umwe mu baherutse kwankirwa kwinjira muri Serbia. Yagira ati: amahoro, nagomba ndabashimire kubona mwarashize ahabona iki kibazo c'abarundi baja muri Serbia. Nongere ntange intahe ku vyanshikiye. Jowe nagiyeyo mu ntango za Kigarama 2021, twebwe twagiye turi bane, jewe n'abashikanje babiri hamwe na muvyara wacu. Abitwa ko badufashije bari baturishije amadolari 1000 kuri umwe wese, no kuvuga hafi miliyoni 12 z'amarundi twese hamwe. Ukaca wongera ko amatike yatwaye hafi miliyoni 14 z'amarundi. Tukigenda nta kibazo twagize mu nzira, haba mu kibuga c'indege ca Bujumbura, ici Addis Abeba muri Ethiopia canke Istanbul muri Turkiya. Twageze i Belgrade muri Serbia turi 12, yari twebwe bane n'uwundi muryango w'abantu 8: umugore, umugabo n'abana batatu, umugore n'uruyoya, muramu we w'umugabo n'umugenzi wabo. Tugishika i Belgrade twakiriwe n'abategetsi n'abapolisi baza barasaba passport z'abavuye mu ndege bose. Basanze uri Umurundi baca bagushira ku ruhande. Bahejeje kuraba passport zose, wa mugwi w'abarundi baciye batujana kutwicarika ahantu batwumviriza mu kibuga c'indege, icumba canditswemwo ngo help free lawyer, umushingwamanza afasha ku buntu. Ni mu gice cyo hasi muri aeroport. Baratubajije bitugenza muri Serbia, bamwe bavuze ko baje gutembera, abandi ko baje gusaba ubuhungiro. Mu mwanya wa mbere babanje kutwereka ko ari abantu beza, baradusigura ko atakibazo tuza kwinjira mu gihugu cabo, gusa bisaba kurindira gato. Baradusavye ko agenda abantu nka batatu bakatuzanira imizigo yacu twese. Kubera twari dufise amakuru ko hariho abahora basubizwa inyuma, twibwiye ko ari byo bigira bitubeko. Twaciye turungika umuvyeyi dusigarana biyoya gwiwe. Ibyo twabikoze kugira bagira ico batinya ntibadusubize inyuma. Imizigo barayizanye kiretse wa muvyaranje. Twarababwiye ko hari umuzigo ubura, batwishuye ngo nta kibazo uraboneka. Haciye amasaha 2 atagishasha batubwira hari umwana yagwaye, se arabibabwira, baca barahamagara abaganga, baca basaba ko baja kumuvurira hejuru kubera hasi hari hakanye cyane. Bigenze gutyo twe twibajije duti abo birakunze baragiye. Haciye haduga wa mugabo n'abana biwe batatu n'umuvyeyi n'uruyoya, natwe turungika mushiki wacu tuti nitubure n'umwe yofuma ashobora kwinjira muri ico gihugu. Hasi hasigaye jewe, mushikanje, muvyaranje, muramo wa mugabo aduganye abana biwe be n'umugenzi wiwe. Twaragumye muri aeroport hasi, mu nyuma niho haje umugore w'umupolisi yambaye umwambaro w'akazi, ngira yari umushefu. Aratubwira n'akagaye kenshi, aca saba aratwihweza n'akagaye kenshi, aca saba ngo
batwake amatelefone, barayatwaka batubaza amahera dufise turavuga. Ivyo biheze batuzaniye urupapuro ngo dusinye, ndarusomye sanga nugo kutwanyira kwinjira muri Serbia. Nca ndabibwira abo twari kumwe duca turanka kugisinya twese. Mugabo bapolisi bobo baragisinyeko, baciye batubwira ko atana kimwe naho tutagisinya ko ari bisanzwe ko mu nyuma baca batuzanira ikindi kitwemerera kwinjira. Niho badusaba ko twoduga kurindirira hejuru bongere batugaburire. Ivyo twaravyanse kuko twari dufise amakuru ko uduze hejuru ubujanywe ku ndege igusubiza inyuma. Twanse baciye batubwira ko atamfungurwa baduha, atamazi, atatwaretse turonka hasi. Aho niho twabanye ko bitanguye gukomera. Aho twari tugeze isaha 8 z'umutaga mu gihe twari twahashitse isaha 11 z'igitondo. Twarabonye twarete hasi ariko baratwanyira kuyijamwo bakaguma batubwira ngo tuduge hejuru. Isaha 10 z'umugoroba batubwiye ko baba baza gutora bamwe baduga hejuru kubuza umwana ko twebwe tugira dusigare kubera twanse kuduga. Babitubwiye wa muramo wa mugabo yari yaduganya abana na mugenzi we baremeye baraduga. Tuba dusigaye hasi turi batatu, jewe mushikanjira mu byaranje. Twarasabye ingenzi zaza zirarengana ko badutiza telefone tugahamagara wa mushingwa manza wo kubuntu, ariko nibatwemerera abapolisi bagaca bitwengera ngo reka guta umwanya nta congereza kivugwa muri Serbia. Nta marira tutahaririye, mugabo naco byababwira kubera twavuye Istanbul tuvuganye n'uwaturondereye impapuro, twaguma twibaza ko atubuze kuri telefone acarungika umuavoka za kutuvugira kwari ukwibesha gusa. Narasabye ko bahamagara wa mushikanje wundi tukagumana baranka ngo ndamukeneye ninemere nduge. Twarase kuduga, mugabo baca bamutwereka kuri ekran yari muri biro, mbona yicaye ahantu heza atekanye ari kumwe n'abana, aho naciye ndema. Natwe duce turemera kuduga kuko twari dushonje dushaka na toilette. Ako kanya baciye baja kumubesha ngo tumutumyeko. Yarabakurikiye baca baja kumufungira muri konteneri iri hepfo ya nivo ya mbere, ari naho baca bagiye kurira indege. Agiyeyo yasanzeyo wa muramu na mugenzi wase w'abana batatu hamwe n'abahindi batatu bafungiweyo. Nibe yabarabangura umukobwa babashira hamwe bose. Twe natwe tuduze, umupolisi yagiye araturemesha atubwira ko biza kugenda neza, tugiye kurindira aho hantu baza kutugaburira isaha 3 z'ijoro, ko ariho baza kudutora batujane mu ikambi y'impunzi canke muri hotel. Twaramwizeye kuko nta kundi twari kwigwire. Twaraduze ni bimwe n'imizigo yacu, duca dukata iburyo duca tubandanya ico kirongo caherera. Twararenganye aho badandariza tugira tugure ico twihembuza, bakatubuza ngo dushika dufungura. Tukiyashika narumvise amajwi avuga ikirundi, ariko nkabona ko aragasho. Hari hakanye cyane kuko yari kontenere y'icuma ikikijwe na neige nyinshi, ibintu bimeze nk'urubura bikanye cyane. Mbajije uwo mupolisi ko aragasho, yambwiye ngo niho turindirira badutora saa 3, ariko ngo ntitubibwira abo bahindi. Twarinjiye dusangayo umushikanje n'abagabo babiri be n'abahindi batatu. Aho hantu harakanye cyane, hasa nabi. Mujyama ku ntebe, amaguru mukayamanika ku maplastike ari ndani kubera ko hasi yabakanye cyane. Twaragerageje kwifuka bikwiye, ariko imbeho niyahera. Twaguma dutera inkuru kuko twari mu maganya, tuvugana ingene twahenzwe, mugabo tukagumana icizere ca saa 3. Baraduhaye imikate
twashoza amazi, twarete yaho yasesera indani haranuka cane. Saa tatu igeze baraje baratwugururira tuti Imana iratwibutse turinjiye. Naho kumbe hari indege yaja muri Turkiya bashaka ko kudusubiza inyuma. Twarakomye induru, turagarama hasi, turarahira ko tudasubira inyuma. Ariko rero wa muramu wa mugenzi wa se w'abana bo baremeye barurira indege ibajana Istanbul. Jewe n'abashikanje babiri na muvyaranje baca batubwira ngo dutekane ngo nibadusubize inyuma, batwereka aho twicara. Kumbe bari barindiriye ngo ingenzi zirengane. Baciye bugara umuryango batangura kudukubita inembo, amakofe, imigere, badutuka baduhenura ngo dusubire muri kagasho. Twaranse kwinjira, mugabo kubera inembo nyinshi twahavuye twinjira. Twaraharaye iryo joro buraca. Twagumanye icizere ko hava haza umuavoka kuturaba. Bukeye yageze saa 4 z'igitondo umuavoka ataraza, niho twisabira gusubizwa inyuma tutarahapfira kuko hari hakanye cane hananuka. Niyo mikate ntibasubiriye kuyiduha. Ntibyatevye saa 5 baciye baza kudutora batuguriza indege ije Istanbul n'imizigo yacu. Baciye badusubiza n'amatelefone yacu, mugabo bari bakuyemo carte mémoire. Twabibonye dushitse muri Serbia, muri Turkiya. Narabasabye passport zacu, baca bambwira ko zitwara umudereva w'indege kandi ko tuzikora ko dushitse mu Burundi. Twaruriye indege batubwira ko tugeze Turkiya twururuka inyuma y'abandi. Twururutse bahaye umupolisi wo muri Turkiya bahasha rinini ririmo amapassport yacu, aca tubwira tumukurikire. Twari tuzi ngo gusubira inyuma biroroshe, kumbe n'ingorane gusa. Twaramukurikiye gushika ahabera ibyo guhindura indege Transfer International, atubwira ko ariho tuza turabariza ryari dufata ija Addis Abeba muri Ethiopia. Twagiye tubona tuhasanga bamwe babiri bari barayeburiye saa 3. Twarabiganiye ibyasigaye biratubako, baca batubwira ngo turasara kwemera kuguma ahantu nkahajya. Nabo baca batuganyira ingene baguma babirisha ngo indege ihava iboneka. Muri Turkiya twaraye amajoro 4 tutaronka indege. Bamwe babiri bo bagiye umunsi umwe imbere yacu. Aho hose twarara mu ntebe canke hasi mu kibuga c'indege. Abandi baranabahamagara bakabagaburira, ariko twebwe nitwigeze duhamagagwa ngo kubera indege yacu itari yaturihiye. Kugira dufungure twatuma abakozi bo mu kibuga c'indege bakatugurira isahani y'amadolari 15 nabo tukabariha 5. Tugeze Addis Abeba naho nyene nivyoroshe kuko naho twaharaye ijoro, ariko hoho baradufunguriye. Tugeze Bujumbura twarabuze imizigo yacu, bamwe twayironse haciye indwi, hariho n'abandi batarayironka gushika n'ubu. Bamwe twari twajanye bo barahavuye binjira muri Serbia nyuma y'iminsi 3 bari ku kibuga c'indege ca Belgrade. Twebwe natwe tumaze gutaha twarabwiye abaduhenze ngo bariko baradufasha ko bategerezwa kudusubiza ya mahera yacu, atari uko tukabareka ku muavoka no ku gipolisi ca Serbia. Barabitinye barayadusubiza kiretse amadolari 200 bavuga ngo bakoresheje mu kuturonderera imitumiro. Ngayo rero amagurwa twaboneye muri urwo rugendo. Hari benshi twaciriye agace bashaka kujayo, hari abatwumviye, hari n'abandi bigereje ko bakagarukira muri Turkiya ntibanashike na Belgrade. Hari abigira incabwenge mu gukatisha amatike y'indege bakingira igenzi ko Belgrade bazohaca bakamara iminsi 3 gusa, bakavuga ko urugendo rwabo ruzorangirira muri Arabia Saudite canke bijya bihugu bindi by'Abarabu. Mu gutaha bakavuga ko bazana na Kigali. Abo rero yo babona mu gutaha sayo kuvuga kuko baza barabaca amande menshi iyo basubijwe inyuma. Nguko kwihohoterwa ry'abarundi ku kibuga c'indege ca Belgrade rigenda. Inaye dojeje kumva yavuze ibitari bike mu magorwa abarundi babonera ku kibuga c'indege ca Belgrade muri Serbia.
ariko ibyo twumvise nivyo mu ntango ya za Kigarama 2021 ko iminsi ihera niko ubwo bubisha bwongerekana. Bigitangura ivyo guhohotera abarundi bose barashika aho bita muri immigration bakerekana passport zabo. Bamaze kubabaza ikibagenza niho batanguye kubereka aho bicara mu kurindira ko baza kubazwa. Harabava ku kibuga c'indege bamaze guhabwa ubuhungiro. Umwe mu Burundi yaratwandikiye ati: "Jewe nahageze ndi kumwe n'umupfasoni wanje n'abana babiri bacu bakiri bato. Abo bana batangura gutwengera abapolisi nabo baca baza kubaterura. Barambajije ikinzanye ca mvuga ko nkeneye ubuhungiro. Baciye banyereka aho nicara, haciye akanya banzanira impapuro nsinyako. Ico gipapuro cari canditse mu kirimi c'igiserbe. Sinatahura ivyo ari vyo. Baransabye gusinya ndanka. Baransigurira ko banyemereye ubuhungiro nanje ndanana, ariko kwari ukuri. Navuye nerefona wamfashije kuza ndamubwira uko bimeze, aca arambwira ngo sinye. Mejeje gusinya baranyigururiye ndinjira, jewe nta ngorane nagize. Muri ico kiringo ca mbere benshi mu bafise abana barabareka bakinjira. Abagabo n'abasore nabo nibo batanguye kuza barugaranwa bagakubitwa cyane kugira bemere gusubira inyuma. Hari ingo zatandukanijwe ugasanga umugore n'abana binjiye ariko umugabo yasubijwe inyuma. Mu kiringo ca kabiri aho nyene muri Kigarama 2021 byarateye bihinduka n'abagore n'abana bakabanyira ko binjira. Hari batubwiye ati: "Ibyo nabanye byari biteye ikigongwe. Hari abagabo babiri bagiye gukubitwa barabavuna. Babonye ko bagira babice baca babasaba kwifata neza bagasohoka batwenga kugira ntihagire ubona ko habaye nabi. Abo bagabo baremerewe kwinjira kugira polisi nyegeze ibyo yabakoreye, ariko abagore n'abana basanze bamaze kubasubiza ku ndege. Abagabo barinjiye muri Serbia, abagore n'abana basubizwa i Bujumbura. Muri Nzeri 2022 ibintu byarabaye bibi cyane. Abarundi ntibasubiriye kwemererwa gushika kuri immigration. Igipolisi kibategerera ku ndege kikaca kibajana mu gasho. Abakwije n'abadakwije ibisabwa bafatwa cyo kimwe. Muri ubwo busho bamwe bashigwa mu vyumba bikanye cyane, chambre froide, mu gihe kino gihe gisanzwe ari gihe c'imbeho nyinshi buraya hiver. Hari abahora baraba bageze muri ivyo vyumba cyane cyane abafise ingwara zo guhema nabi. Abandi barakubitwa cyane bagahonyogwa ku mutwe, bagakubitwa insinga z'amuyaga nkuba. Umwe mu Barundi yatubwiye ati: "Jewe nagiye muri Serbia mu ntango za Nzero 2022. Nta mugambi na mutoya nari mfise wo kugumayo. Sanzwe nkorera ibyanje mu bihugu bitandukanye. Nagiye kuraba uko ameze kuko umukenyezi wanje ari we yashaka kujayo. Ndamwangira nti reka mbanze ndahasuzume. Ibyo nashaka kubona narabibonye n'ukuri. Nafashwe ncururuka indege kandi nta kindi bandabiye ko atari urukoba rwanje rwirabura. Abapolisi barambajije ico nje gukora ndakibasigurira neza. Impapuro zikenewe zose nari ndazifise. Jewe narakubiswe kurusha abandi bose kubera naguma ndabahaririza nkabereka ko atakosa mfise. Burya umuntu arakomeye kubona nkiriho. Barankubise umubiri wose, baramponyoye n'ibotine umubiri wose guhera ku mutwe. Barankoreye bimwe abapolisi ba Amerika bakoreye wa mwirabure aho bamufukama mu izosi. Naravuye amaraso mu matwi, baramvunye n'ukuboko. Basubije inyuma ku nguvu, nambaye menote. Nta mabi ntahaboneye, ariko nibigeze bambwira ikosa nabo bamfise. Ku muryango w'indege twahuriye n'umuryango w'abarundi bari baje baca bawukatishiriza aho nyene bawusubiza mu ndege utanahonyoye ku kibuga c'indege.